ntara ya Ngozi ngo iriteguriye neza ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda gitegekanijwe kuri uyu wa kabiri. Mu gihe yarahejeje kwakira ico kibazo muri komisariya y'igipolisi Ngozi ujejwe indero muri yo ntara yabwiye abamenyesha makuru ko hazokora abana bangana ibihumbi 4,897 mu bibanza 50, akamenyesha ko ico kibazo kizocungerwa n'abantu 176. Umuyobozi w'indero agasaba imice itandukanye kwitanga kugira ngo ico gikorwa kizogende neza. Abanyeshure nabo bagasabwa gukorana umutima utekanye bakirinda kwiba. Dukurikire Jean Pierre Ndikujyayo ujejwe indero mu ntara ya Ngozi. Hariho abana babize neza ariko bashika mu bibazo vya leta ugasanga bagize akaboko bariko baragira bimwe mu gifaransa bita tricherie. Umwana yari kwironkera amanota menshi kandi meza ugaca usanga arayobewe kuko umwana wese afashwe ariko ariba acaronka ubusa muri ico cigwa ariko kandi agacaronka ubusa mu vyigwa byose. Aho ni mu gihe baba ariko barakora ibibazo ariko kandi kumbure harashobora no kudasubira kuboneka akaryo nkaka. Mvuge yuko abana niyo bamaze kuzana amanota bakazana impapuro, hariho abana bahora bashaka kwihindurira akacanke kariya ugasanga nk'ikintu yarabonye ko yihenze gatonya agaca ashaka kwiyandikira inyishu nziza yiyumvira ngo biherera ngaho nyene kuko izi mpapuro abana zihaza zikabagaruka ko bita feuille rose ibujumbura mu bushikiranganje haba hasigaye izindi mpapuro bita feuille blanche. Rero iyo zisubiyeyo abana bagiye kubarabira ibyo boba barasavye ko babasubiriramo kuraba neza baca babanza guhiga gwa rupapuro gwera bagaca bazigerekeranya. Igihe baciye basanga iyo nyishu iri kuri urwo rupapuro witwa feuille rose ntisa niyasigaye ku rupapuro gwera ruri mu bushikiranganje, ico gihe bacabona yuko uwo mwana yivye. Ivyo yakoze byose nawe bayaronse 100% bica bimfa gusa. Aha rero ngatera kama abana bacu kwirinda akaboko. Ku munsi wa kabiri ho baze bazinduke cyane kugira ngo saa moya bazobe bashitse aho ikibazo gikoregwa babanze bitunganye neza hanyuma bace batangura ikibazo atawufise ubwoba kandi atawacerewe. Gutyo twibaze yuko abana bacu bazoheza bagakora ikibazo batekanye kandi bakaronka umwimbo mwiza. Ubundi butumwa ndabuha abavyeyi bumve yuko abana bageze ku kanyuma ku munota wa nyuma gukora ikibazo ca leta. Si umwanya rero wo kubatuma ibikorwa muri uyu mwanya kandi si umwanya wo kubaturubika. Hariho abana tuzi neza yuko mu miryango kubera imvoca izi canke ziriya hariho abana usanga mu miryango baturubikwa. Aba bana bacu dusabye abavyeyi yuko boja gukora ikibazo ku munsi wa kabiri batekanye n'uwo bayahora akora nk'ivyo aze yihangana. Hanyuma abana bacu baze bagende bari suku bimosheje nkuko amategeko agenga amashuri abivuga, baze bagende bambaye uniforme zimeshe neza, bagende bitunganije nyene ari abana baboneka yuko ari abana bari kwishura. Mvuge kandi yuko kizira kikaziririzwa ku muntu wari we wese kugenda ariko barakorerwa ikibazo ca leta atabifitiye uburenganzira. Naje wari jewe simfise uburenganzira bwo kwinjira aho bariko barakorera ico kibazo. Rero ntihagire abantu bazoja kugorana ukundi abashaka kumbure ico babaza no kugenda hakiri kare ikibazo kitaratangura. Aho kimaze gutangura nta muntu azosubira kwinjira aho ikibazo kiriko kirakorerwa.